ariko izina ryiwe bariko baragira ntawe ushobora kumenya izina ryiwe, turiko turarimenya neza kuko ntariko ararivuga. Mubajije izina ryiwe aca gutuka, urumva ni hatari. Biraboneka yuko ari ibintu nyene bamuroze kuko yahora akomeye, ngo yahora yiga universite, kuko hariho uhejeje babiri bahejeje kurengana bari bamuzi ngo agenda ku ishuri kuri universite ariho yiga ngo mu mwaka wa gatatu. Mugabo rero baciye bagenda, ntitwashoboye kubabaza izina ryiwe, mufasha abandi bafise ayandi magroupe yoba yiyaguye nayo nyene bace basekeshamwo kugira ngo abiwabo babimenye baze kumutora bamujane kwa muganga. Kuko n'imiduga y'abantu aramenagura, ibintu byose akamenagura, urumva ni hatari. Kandi biraboneka yuko agiye kwa muganga yocakira ne TikTok. Iyi audio ni imwe mu ma audio iriko igenda ikwiragira ku mbuga zigiye zitandukanye. Audio mubona ko ibabaje cyane kandi audio mubona ko yihutirwa. Ni audio igenda iherekejwe n'ifoto y'uyu muntu asa nkaho adakomeye neza mu mutwe, aho namwe muri ko muramuraba mushobora kubona ko adakomeye mu mutwe. N'uyu muntu rero yabazazaniye kuko ngo ntibazi izina ryiwe nkuko muvyiyumviye, kuko ntashobora kuvuga izina ryiwe. Bamwe n'abandi bati uyu muntu ashobora kuba yarozwe kuko turavye ukuntu ameze. Abandi nabo bati uyu muntu yahora yiga universite twari tumuzi. Mu kiringo rero bavuze ko yahora yiga universite, mwavyumvise ko batashimye kuvuga nuko bamuzi baciye batera barengana. Ni mu kiringo rero uyu muntu ateje uruhagarara Mwibarabara, ateje uruhagarara ahantu hose. Ni mu kiringo mubona yuko wewe ubwiwe atatitahura. Mwumvise audio uyu mutama avuze yuko ubishitse akaja kwa muganga vyoba vyiza. Mbega nawe uri kurakurikira Inyishu Media, uyu muntu woba umuzi? Andika muri commentaire tugira ico tumufashije. Bakunzi b'Inyishu kuri bose, uyu muntu biraboneka yuko afise ikibazo. Mu kiringo rero vyavuzwe ko yahora yiga universite mu mwaka wa gatatu. Murumva ho ko yarayajanye. Ni bamwe n'abandi bavuga ati aha bashobora kuba bamuroze kuko abantu ntibakunda agakira. Aho bavuga ati boba bamuroze bamuhoye ubwenge bwiwe. N'uyu umwe nawe yavuze ati yagiye avuga ati biravugwa yuko uyu muntu yoba yarize kuva mu wa mbere gushika hageze ubu atari bwasibire. Aho bivugwa ko rero abantu boba bamugize uku, boba bamuhoye ukuntu afise ubwenge mu mashure, ukuntu ari kagenda atera imbere mu bijanye n'ubumenyi. Ni mu kiringo hariho n'abandi babavuguruza bavuga bati wapi kabisa uyu muntu agwaye bisanzwe, agwaye mu mutwe bisanzwe. Aha abandi nabo bavuga bati erega no kwiga cyane birasarisha, usanga yarasarishijwe n'ubwenge. Mbega nawe wo biterera kwiki? Ikihutirwa no kurondera abiwabo w'uyu muntu tukamenya ico tuwomufasha. Ikihutirwa so kuvuga amajambo agiye atandukanye uvuga uburyo yarozwemwo canke uburyo agwayemwo, ahubwo ikihutirwa no kwihutira kuvuga wewe ico womufasha. Mbega wewe uravye iki kiganiro hari ico wofasha uyu muntu? Ukaba hari ico wofasha uyu muntu, nawe bivuge hakiri kare. Wandike mw'iyi group y'aba bantu canke urabundi muntu woshobora kubwira. Ni muri groupe rero iyi audio igiyisirikira ahagiye hatandukanye ku ma Facebook hose. Iyi foto uyisangako. Mbega wobuze uyu muntu? Ni mu kiringo rero uyu mukobwa yari umukobwa w'intore, aho bivugwa ko yari umukobwa yitekerereje, atawe vyari bwavugane nabi. Aho yari yiga universite, aho yayiga aba mu gisagara ca Bujumbura. Inkuru tutaramenya nuko tutazi ko ari imvugira canke yuko yoba yavuye ruguru. Mbega aho wewe woterera iki kuri ivyo? Bakunzi b'Inyishu kuri bose, iyo habaye ingorane tubane kuko niyo habaye ivyiza turabana. Tugira ico tumufashije uyu muntu. Mbega nka wewe wofasha iki? N'uyu mwikemerero bavuga bati ari nka hamwe turose ukuntu yovugwa, biraboneka ko yokira vuba vyihuse agahita kira. Nonaha ubu nyene vuba bwango yoshakira bamuteye urushinge rumwe gusa.
aho abandi nabo bagenda bavuga ati oya ahubwo imbere yo kumuvuza twobanza tukamusengera kuko ibi hari igihe usanga ari imyuka mibi ari imyuka y'abarozi canke amadayimoni aho ni mu gihe ata muntu n'umwe ashobora kumwegera acaterana amabuye n'umusazi rero canke twovuga ko yabaye umukehabwenge wo ku rwego rurenze ku buryo ataco yibanga ku buryo uwo yegereye wese twovuga ko ibidayimoni bimurimwo bikaze cyane ku buryo adashaka umwegera ashaterana amabuye ni mu kiringo imodoka zonyene ubwazo bagize uruhagarara abantu bose bavuze bati ibi bintu ntitubona ukuntu twobigenza ni mu kiringo rero abantu bose bariko baravuga ati twogira ico dufashijwe ivyo turyohera mbega kuri wowe ufasha iki ni mu kiringo uyu muntu yateje uruhagarara kandi ahantu hose hagiye hatandukanye no ku mihana yegereye aha hantu ahaguma atera imisenyi abantu barengana aterana amabuye n'imodoka zigahagarara kuko utahagaze aramena ibiyo vyawe parabolize zirameneka ni mu kiringo abantu bose begereye ngaho begeje kura abana babo bavuga bati abana bacu barahagirira ikibazo ni mu kiringo abantu bose bari ngaho bapanitse bababaye ni mu kiringo babuze ukuntu boshobora kumwegera ngo bamufate kuko uwumwegereye wese atagututse agutera amabuye ni mu kiringo ugiye kumwegera wese amwegerana agenda agavye avuga ati ndahwera ni mu kiringo rero abonye nawe kugiye kumwegera ashatararira nk'inkoko ukamengo ni igitararira agatararira agomba kugusumira ngo agufate ni mu kiringo ijambo ryiwe aguma avuga ari ijambo ry'ibitutsi gusa ata jambo rizima rimuva mu kanwa ni mu kiringo ata muntu n'umwe ahaca avuge ko amuzi n'abagerageza kugira agaheyiheyi bavuga yuko bahora bamubona agiye ku ishuri gusa aho ata n'umwe yemeza yuko amuzi 100% kuko bashobora kuba bibaza bati nshobora kuvuga ko ndamuzi bikankwega mu mwanya nkaza mbona baje kuvuga ngo ninje kwerekana abiwabo mbega kuri wewe ufasha iki mbega mu kiringo hataraboneka abiwabo ntabobo baramutwaye kwa muganga ntavyo turamenya n'aba bantu rero bariko baritakambira muri groupe nk'uko mwavyumvise ati uwo mumenya yodufasha kuko ntituramenya izina ryiwe ntituramenya ibimugize nta na kimwe ashobora kuvuga ahubwo umuryango wiwe umuntu wese naho co bari gisanira cyo muri basekuru biwe naho yo bari muvyara we ari mu inarume wiwe azabivuge ni mu kiringo bariko bararondera buri muntu wese yo bari mu muryango naho yo bari mu muryango wa kure azi wabo ashobora gushikana iyi nkuru iwabo kugira ngo uyu muntu atabagwe bakunze binyishu kuri bose nahawe gutabara uyu muntu nahawe gufasha uyu muntu fasha kuko nawe warafashijwe kubaho twese n'ubuntu bw'Imana bakunze binyishu media ntimushinyagure kuko umuntu ayibura umuga apfuye uyu muntu yari umuntu yiga universite ibi bintu ameze uku yisize ivyondo yicafuje ntavyo twari kumuharurako yari umwana w'incabwenge yari umwana bivugwa yuko atadubura no mwishure ariko uyu munsi ibintu bimushikiye tutariko turabibona neza bidahishuritse bakunze binyishu kuri bose wewe uravye iki kiganiro wewe utwumvirije ndagira ngo urungikire link mugenzi wawe umurungikire iki kiganiro kumbure wewe wosanga muzi reka ndababwira ati mubandanye muroranirwa mu vyanyu no mu banyu mugira umutima wo gufasha uyu muntu gutyo nawe bizogufasha bakunze binyishu media ntufashe umuntu ngo nuko umuzi ahubwo ufasha umuntu kugira nawe umufashe nyene kugira nawe uzufashwe n'Imana izogushimira reka ndabashimire ndababwira ati bandanye mugira subscribe share commentaire eka n'ibindi bigiye bitandukanye ndakubwira ati iki kiganiro kirungikire mugenzi wawe nawe kumbure wosangaza uyu muntu commentaire mutera ntimuze gutera commentaire zidyosobanutse uvuge ko munsi canke utamunsi canke umusengera eka sinda gutegetse commentaire uza kuvuga wewe ni ubona iyikwiranye reka ndababwira ati muranarwe mu vyanyu mu banyu murakoze mu bidufashemwo